Shalom shalom abakunzi b'inyigisho Rhapsodie de réalités turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 26 kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Je muri kumwe Adel Ange inamugisha. Ijambo twishimikiza uyu munsi ibigwanishwa vy'impwemu mu ntambara y'impwemu. Turasoma mu gice cya kabiri c'Abikorinto igice ca 10 ku murongo wa 4 gushika 5. Kuko ibigwanishwa vy'intambara yacu atari ivyo mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana ifise ubushobozi bwo gushingura akarimbi. Dushingura impari n'igishizwe hejuru cose. Kihashiriwe kugwanya kumenya Imana, dufata mpira ivyiyumvirwa mu mutima vyose ngo tubigomorere Kristo. Bibiliya irerekana neza ko twebwe abakristo turi mu ntambara mu buryo bw'impwemu. Iyi ntambara si yo kugwanya abantu canke umubiri n'amaraso, ahubwo no kugwanya abatware, abategetsi, abaganzi si y'umwiza n'impwemu mbi zose ziba mu bibanza vyo mu buryo bw'impwemu. Ivyo ni ibiremwa vy'impwemu. Nico gituma n'intambara ubwayo ibi yo mu buryo bw'impwemu. Kubera ko iyo ntambara ari iy'impwemu, ibigwanije dukoresha ntiva ku bwenge bw'umuntu canke ku bushobozi bwa kamere. Ivyanditswe bivuga ko bifise ubushobozi buva ku Mana bwo gusambura ibihome bikomeye vy'umwansi. Mu canditswe twatanguriyeko, mpwemu yarabicije ku ntumwa Pawulo arerekana uruhande rumwe rw'intambara, yerekana ko hari ibigwanishwa vy'impwemu Imana yaduhaye kugira ngo tubikoreshe. Ugutsinda umwansi ni kuva ku nguvu z'umubiri, ku mayeri y'abantu canke ku kuyumvira k'ubwenge, ahubwo kuva ku gukoresha ibigwanisho vy'impwemu Imana yaduhaye bifise ubushobozi bwo kunesha no gusambura ibihome vyose vy'umwansi. Bimwe muri ivyo bigwanisho vyateguriwe kugwanya ibihome bikomeye biri mu bwenge n'ibikorwa vy'abadayimoni. Nico gituma utegerezwa kwegera intambara mu buryo bw'impwemu, ufise ukuri no gutahura neza. Iyo ari ibihome vyo mu mpwemu, koresha ijambo ry'Imana. Ivyo bihome n'uburyo bwo kwiyumvira bwashinze imizi bugwanya ukuri kw'Imana. Hariho ivyiyumviro n'ibindi vyiyumviro bihagarika bikagwanya ubumenyi bw'Imana. Ivyanditswe biratwigisha ko urugamba rwo mu buryo bw'impwemu rushobora no kuba rugwanya inzego nini z'ibihome vyo mu bwenge. Uru ni urwego rwihariye rw'intambara mu buryo bw'impwemu rwerekeye ubwenge. Intambara yose yo mu buryo bw'impwemu ntigarukira ku bitero vy'umuntu ku giti ciwe gusa, ariko biciye ku ijambo ry'Imana no ku bushobozi bwa mpwemu yera, turasambura ivyo bihome vyo mu bwenge n'ivyumviro vyose vyihagarika bikagwanya ukuri kw'Imana. Turaje muri ca kabiri ari c'isengesho. Dawe mukundwa, ndagushimiye kubera ibigwanishwa vy'impwemu wampaye kugira ngo ndonke intsinzi mu buzima. Biciye ku ijambo ryawe n'ubushobozi bwa mpwemu yera, ndasambura ibihome, ndasambura impaka, ivyiyumviro n'uburyo bwose bwo kwiyumvira kugwanya Kristo. Nzana iciyumviro cose mu kugamburukira Kristo. Impwemu yanje iganzwa n'ukuri kwawe, kandi ngenda imisi yose mu butware no mu ntsinzi. Mu izina rya Yesu. Amen. Twizera ko mwahezagiwe n'iyo nyigisho. Turabatumira kugira Yesu Kristo umwami w'ubuzima bwanyu mu gusenga gutya. Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose muri Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Ndizera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndizera ko ari muzima uyu munsi. Ndatuye n'akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Biciye kuri we no mu izina ryiwe, fise ubuzima budahera. Ndi icaremwe gishasha. Ndagushimiye mwami ko kijije umushaha wanje. Ubu ndi umwana w'Imana. Aleluya. Turagukeje, ubu uri umwana w'Imana. Ukeneye impanuro zo gukura nk'umukristo, twakure kuri 61 40 ubusa 14.